ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro, ndi niteka ntangere ryo kuguha ikaze ngo uzuze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni ici 32 kikaba kibaye ici 12 c'ivyigwa vy'imigenzo. Ni ca kabiri c'ivyigwa vy'amayagwa mu ntambuko y'amajambo gishinga ntahe. Ni cigwa c'imigigwa yo gukwa umugeni mu ntambuko y'urubanza rw'uruvugano. Ikivi c'imigenzo canke ikivi c'amayagwa, isemo ya kabiri y'imigenzo mu misi mikuru, isemo ya mbere y'amayagwa, ijambo rya gishinga ntahe mu misi mikuru, isize ya kabiri uruvugano, iburi rya mbere intangamarara, umuvyuka wa mbere indimburo y'izina uruvugano. Uruvugano ni izina ricagagurwa u ni integuza, ru ni inyitangizo, vug ni itsitso ry'irivuga kuvuga, an ingobotozo rugurane canke rusabana yerekana ko igikenurwa kiranguriranirwa, a agasozo kerekana igikenurwa c'irivuga ry'itsitso vuga. Muri vuga kuvuga ndonka amajambo 180. Umuvyuka wa kabiri indonda ntara y'itsitso vuga ryo mu ruvugano. Ahantu 200 harimwo itsitso vuga ryo mu ruvugano. Ubwa mbere n'ubwa kabiri civugiza ni muri komine Mbuye imuramvya, muri komine n'intara ya Ngozi. Ubwa gatatu n'ubwa kane ni muri komine Butaganzwa mu Kayanza, muri komine n'intara ya Makamba. Ubwa gatanu n'ubwa gatandatu kavuga ngoma muri komine Mwakiri Muyinga. Ubwindwi kavugo ni muri komine Mugwi mu Cibitoke. Ubw'umunani kavugwe ni muri komine Mutimbuzi ibujumbura y'imihana. Ubw'icenda muvuga ngoma ni muri komine Buyengero mu Rumonge. Ubw'icumi n'ubw'icumi na rimwe muvugo ni muri komine Gitobe mu Kirundo no muri komine Ndava Imwaro. Ubw'icumi na kabiri n'ubw'icumi na gatatu mvugo ni muri komine Nyanzarake Imakamba. Ubw'icumi na kane n'ubw'icumi na gatanu ruvuga ni muri komine Mabanda Imakamba. Ubwa cumi na gatandatu, cumi n'indwi, cumi n'umunani, cumi n'icenda na 20 vugizo ni muri komine Mabayi mu Cibitoke, muri komine Muhanga muri Kayanza no muri komine Mutimbuzi ibujumbura y'imihana, muri komine n'intara y'Imakamba, muri komine Rango mu Kayanza. Umuvyuka wa kabiri ivyaba imbere y'uruvugano. Imbere y'uko umuvuga w'uruvugano uba haba habaye ibikurikira. Ubwa mbere umusore yabageze mu bigero ari gikwerere, umukobwa nawe aba yarakumahaye. Umuhungu yabafise nk'imyaka iri hagati ya 18 na 21, umukobwa nawe iri hagati ya 16 na 19. Ubwa kabiri umusore yaba yarabonye umwigeme, uko biri kose umukobwa nawe aba yarabonye umuhungu iyo ari umukobwa agomba kwikwerera umuhungu. Ubwa gatatu umuryango w'umuhungu waba warabonye ahantu hari umwigeme basanzwe bahana abageni, hanyuma nka se w'umuhungu akamubwira ko bamushiye umugeni ahanaka none yoraba ko amushimye. Ubwa kane umuhungu yaraheza rero akikazanura akarondera ingene bohura n'umukobwa ngo bayage. Umuvyuka wa gatatu uruvugano. Nk'uko izina uruvugano rigobotowe muri vuga kuvuga, uruvugano n'umugigwa wuko umusore n'umukobwa bavugana, kuko umusore afise umugambi wo gukwa uwo mukobwa ngo bazokubake babane, Imana ibahezagiza uruvyaro bavyare baheke bagwize umuryango. Ni kandi se w'umuhungu avugana na se w'umukobwa amumenyesha ko yipfuza ko bokunga ubumwe ngo banywane. Naho nyene umuhungu yabwiriza kuba yemereye se ko yoza kuvugana n'uzoba sebukwe. Uruvugano rurimwo imice itatu: ukubonana, ikiyago n'ikimenyetso. Umuzi wa mbere ukubonana.
Ikijumbu ca mbere intangamarara. Mu vyigwa mbagara bumenyi filosofia nize ko ikintu cose tuzi kitujamwo kikatwinjiramwo ari uko giciye mu bihimba vy'umubiri. Nta na kimwe tuzi kitaciye mu bihimba vy'umubiri. Ivyo bihimba ni ca mbere amaso atuma tubona ikintu tukamenya imforo n'iforoma yaco. Ica kabiri n'ugutwi gutuma twumva amajwi avuga ibintu akabisigura tukabimenya. Igihimba ca gatatu n'ururimi urundiko ndakoresha rutuma ivyo dushize mu kanwa tubitandukanya ko bisosa, ko birura canke ko bigamye. Igihimba ca kane n'izuru rituma tugira ubwaku butuma tumotegwa canke tukanukirwa n'ibintu biri hafi yacu. Igihimba ca gatanu n'umubiri uko wakabaye utuma umuntu amenya ko ahantu hameze neza canke ari ahantu homugeramira. Nugukorakora gutuma umuntu amenya ko imbugita ikarishe canke ipfushe, ahantu hahanda canke hasenye. Nugukora ko gutuma umuntu amenya ko urushinge canke umugeto uzibura, inkota nayo igasogota. Ikivumvu ca kabiri ukubonana. Umusore rero abwirizwa kuba yarabonye umwigeme. Uko biri kose atamubonye habwiriza kuba hariho uwamubonye. Umusore nawe atabona abwiriza kuba yaramukorakoye hose akamukorakora ngo yumve ingene ameze. Umuzi wa kabiri ukuyaga. Umusore yarakubise ijisho umukobwa umutima ngo kwa, yaraheza akamuyagisha. Uko kumuyagisha kurafise ingingo n'ingendo. Sugupfa ivyo umuntu avuze. Ntavuga ivyo avuze kuko ahandi ho yosanga yishe umuti. Itegereze neza. Nugutandukanya umusore ayaga n'umukobwa agomba bahumbane n'umusore ayagisha umukobwa ashaka kuzoshira mu nzu. Umusore ayagisha umukobwa ashaka barenga ibigo bavyita gutongoza. Nukuvuga ko amuvugisha amajambo amukura umutima mu gitereko akamutuma ashuha agashirira agacika ikimuri akaba nk'igitongorero rero. Ko rero aba yamushuhije bagashuha bose baca bakenera kwihoza. Baza guhora iryo jambo barishitseko. Uko nugutongoza nugutongozwa. Amajambo uwo musore avuga nayajanye n'amajambo akabura umubiri ugatuma yaba umuhungu canke umukobwa ashaka uko kurangurana amabanga yabubatse n'umuntu. Umusore ayagisha umukobwa ashaka amwemerere bazobane aba ariko araresha. Hariho kuresha no gutongoza ntibisa. Nivyo naho nyene umusore aramucanira akamubwira amajambo meza gusa kuko tuvuga ngo akarimi kakuresha siko kakwabira. Mugabo abamubwira n'imigambi myiza atari nka kwa kundi kwa wa wundi agomba ubahumbana. Uko kuyaga mu vyo umusore abwiriza kuvuga ni nkibi. Ubwa mbere aravuga ubwiza. Hariho ndiko ndabwira mwebwe mwabasore mugomba kuzoja kuresha. Ivyo muzovuga ubwa mbere na mbere ngibi. Avuga ubwiza. Aravuga ko uwo mwigeme ari mwiza kandi yarengeje. Aravuga ko atawundi mwigeme basa. Kanatsinda hariho uwundi mwigeme amusumba niwe yoca aja gukwa. Aramurutisha ibintu vyose bibaho. Aramubwira ko yariboye nk'uwamuvyaye. Muribuka bavuga ngo yariboye nk'uwamuvyaye ngoma ya Ruhinda. Aravuga ko Imana mu kumurema yamuremye mu gitondo itararuha. Aravuga ko azovyara abana beza nk'ukwasa. Aravuga ko ubwiza bwiwe bucana nk'izuba ku mutaga bukamutahana bumumoneshereza mwijoro nk'ukwezi kwaka mwijoro. Amurutisha ibintu vyose yabonye vyiza. Aramushima ibintu vyose kuva ku mutwe gushika ku mano. Nta na kimwe yibagira. Nta na kimwe uzokwibagira. Umukobwa nawe uvuze ko ari mwiza nta na hamwe utomujana. Ubwa kabiri ubwiriza kuninahaza ubuto bwiwe. Uramubwira ko afise akabiri keza nk'ako umwana akiri muto. Ubwiriza gushima ingingo ziwe, ugashima ingendo yiwe, ugashima n'intwengo yiwe. Ubwiriza kumuyagisha uca bugufi
kanatsinda uwushaka inka aryama nkazo. Ubwa gatatu ubwiriza gushima umuryango wiwe, ukavuga ko umuryango wiwe ari umuryango wakunze, uri umuryango mwiza wipfuza ko uwo mukobwa yokwinjizamwo. Kanatsinda ari umuryango udashaka kuzojamwo, ntako woja gukwa umukobwa waho. Aravuga ko yariboye nk'uwamuvyaye, kwa kundi nyene nukuvuga umukobwa na nyina barasa. Ni kwa kundi Ngabo Leonzi avuga ati so warakara ariko n'umugabo. Agasa kabandanya nyoko wawe n'imvyeyi n'umupfasoni w'intore. Akabandanya bikakuvuga ko se wiwe ari umuntu mwiza na nyina wiwe akaba umuntu mwiza, nukuvuga n'umuryango w'abeza. Aha rero nagira ndabereke amafoto y'abantu narungikiwe n'abarundi. Jewe uno munsi murabona ubu hageze isaha 4 z'ijoro n'iminota 47. Mu gitondo cy'uno munsi nandikiye abarundi bashika 600 ndabasaba amafoto canke ibishusho vy'umusore ayaga n'umukobwa, kuko ni kiyago. Aho rero bandungikiye ayo mafoto yose mubona ari ngaho. Hanyuma ubu naho rero kamvuge icese wumve. Urukundo niki? Ntako norucikanda, ntako norushushanya canke nkagwandika, gusa nakananira abahinga. Ntako norucikanda, ntako norushushanya canke nkagwandika, gusa nakananira abahinga. Umubi n'umwiza bose barakundwa, umugufi n'umuremure cyo kimwe, umuzungu n'umwirabure bose barakundwa, umukungu n'umwinazi cyo kimwe, indyarya n'intungane bose barakundwa, umurozi n'umuganga cyo kimwe, ikigugu n'uwaminuje bose ababo bama bariho, umwana cyo kimwe, umusore cyo kimwe, inkumi cyo kimwe, umutama cyo kimwe, umutamakazi cyo kimwe. Ntako norucikanda, norushushanya canke nkagwandika, gusa nakananira abahinga. Kandi ntako norucikanda, ntako norushushanya canke nogwandika, gusa nakananira abahinga. Umunyeshure arasarira umwigisha, umwami agapfira umukene ruhebwa, uwuvyaye kane agapfira umucuko, uwugikura agasarira umutama. Ikimuga ruhebwa naco kirakundwa, ikitumva ntikivuge kirafise uwaco. Mazi yateke asigaye mu mbari, kandi yiseguza inoti n'ivyiza vyinshi. Urukundo namananiza, urukundo nagahambaye, urukundo namananiza, kandi urukundo nagahambaye. Ntako norucikanda, ntako norushushanya canke nogwandika, gusa nakananira abahinga. Kandi ntako norucikanda, nta nuko norushushanya canke nkagwandika, gusa nakananira abahinga. Umuronda Sara aramusimbana, ubutekereza agisinziririye aho, ubutagira epfo na ruguru arubaka, abaminuje n'indanga bihebuye. Ntako norucikanda, ntako norushushanya canke nkagwandika, gusa nakananira abahinga. Ico ni cese nanditse citwa Urukundo niki. Nacandikiye Inyamugari Igitega mu Gisagara hari kuwa 30 Munyonyo mu 1996. Ingwano yari yugarije Burundi, mugabo abivuzemo amazina bama baruko nyene. Jewe naciye mfata umugambi wo guhava nza ndandika ivyese ngo nibagiza amakuba. None urukundo ntako nogwandika, nta nuko norushushanya, gusa nakananira abahinga. Ikijumbu ca kabiri, ukubonana. Ari jewe ntafatira Patrice, mbwira icese umukobwa nakunze ari we Bucumi, yankunze akamvyarira n'abana 4, novuga nti ewe mukobwa Bucumi mwene Bahebura, Imana yari ikokoye kugira umwiza mubeza. Uri mwiza nka wa wundi aririmba ngo akivuganya wayo ntagira uwo basa. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri nyawe, uri nyawe, uri nyawe. Ubwiza bwawe bwama bunshwara, kuko wewe mwene Bahebura nihenze nkagukubita ijisho.
urugohe sinkubita kuko nkubise ingohe noba umwaka muzima mpomvye ubwo bwiza bweza umutima. Umutima wanje uko wakabaye weze curuhuka mu gutera ukitonda ngo ntukange igituma ugira amahoro. Ndi kumwe nawe ucunyinjiza ijuru ry'akanyamuneza rizwi n'uyirekura agaheba vyose akiha ubwiza bwawe. Si umubiri mwiza nkumi yakumahariye jewe, uri n'umutima mwiza kuko ntibesha ndabona ko tudakwiranye. Mugabo kuri mutima utikunda ukunda abandi, ese woreka abo bandi bose ugakunda jewe ndi muri bo mugabo nkabasumbya kugukunda kuko bobo bakunda abandi. Nkagira nti ko nagukunze nawe urankunda, urankunda undahurire kuri rurya rukundo rw'abavyeyi bawe bavugangwa. Uno munsi naho wosigaho yamara urabishira ku muzirikanyo nkundire undeke ndagukunde kuko Imana incaniye ukankunda nzokurinda irungu. Ayo maso meza yawe nzoyarinda musozi, uwo mubiri mwiza wawe nzowambika inyambarabami w'umwamikazi y'Ibucumi nanje mb'umwami ntafatiro wa mbere yitaho ubwami bw'urukundo rwacu. Uwo wawe mutima mwiza nzowutuzamwe intuntu ndawutuma utanga ubuzima bw'ibibondo tuzokwibaruka bikavuka bisa na wewe mwamikazi wanje ndaba ngahererwa. Urangira umushinga ntahirangiranwa kurya nyoko wawe yagize so wawe umwubahwa ahagarara harugura akaruta isinzi, yahagarara hepfo akarangamizwa n'isinzi. Ico nohereza ko nuko umuriro w'urukundo rwawe uzoturira utunenge twanje kuko usaba umwiza mugasa. None ko nagukunze nawe Bucumi wanje urankunda. Umuzi wa kabiri, ikimenyetso. Umusore n'umwigeme barayazi imisi n'iyindi, umusore yaramuhisango. Uwo munsi akawumubwira ngo azoze yitoye. Uwo munsi ushitse umusore yabaje azanye akantu amuha. Ivyo batanga kera vyaba ari ibi. Ubwa mbere yatanga umunoni yawumujishira ku kuboko. Ubwa kabiri yamuha agatabu k'impuzu yakomye, ni kagashwaro usanga batanga. Ababonye sinema ninde yitwa Shrek barabonye ingene Shrek yahaye agatambara umukobwa yitwa Fiona. Ubwa gatatu yaramuha umuringa. Ubwa kane yaramuha ubuyeye akamwambikako nk'ubwo mubona kuri ayo mafoto. Ubwa gatanu yaramuha akagufu kagaheko k'imiziha. Yari umukobwa w'imfura yamuha agafuni. Ari umukobwa w'ubuheta yamuha kayo. Ari umukobwa mfatiye no kuvuga umwana wa kane yamuha agacisho. Ari nkongoro no kuvuga umwana wa gatanu yamuha kakunze. Ari nyandwi no kuvuga umwana w'indwi yamuha kazogera. Ari minani yamuha kayugi. Ari nyabenda yamuha gahoro. Ari Bucumi yamuha gakobero no kuvuga agacumu. Mukemanyi ari we mwana w'14 yamuha gaseke. Ihasa nawe yamuha umukanda usa n'impuzu uwo musore yambaye kuko amahasa bariko barabaha umwaka barafata impuzu zabo bakazipfundikanya kandi izo mpuzu zaba zisa. Nuko kuntu rero wewe wa musore ukoye butoyi uca umuha umukanda usa n'impuzu yambaye, ukoye bukuru nico kimwe. Raba rero n'amafoto rero abantu bace bandungikira babandi. Urukundo niki? Ntako no rucikanda, ntako no rushushanya canke nkagwandika, gusa nakananira abahinga. Ntako no rucikanda, ntako no rushushanya canke nkagwandika, gusa nakananira abahinga. Umubi n'umwiza bose barakundwa, umugufi n'umuremure co kimwe, umuzungu n'umwirabure bose barakundwa, umukungu n'umwinazi co kimwe, indyarya n'intungane bose barakundwa, umurozi n'umuganga co kimwe, ikigugu n'uwaminuje barafise ababo, n'umwana co kimwe arakundwa. Umunyeshuri arasarira umwigisha, umwami agapfira umukene ruhebwa, uwuvyaye kana agapfira umucuko, uwugikura agasarira umutama. Ikimuga ruhebwa naco kirakundwa, ikitumva ntikivuge kirafise uwaco. Mazi yateka asigaye aho mu mbari, kandi yiseguza inoti n'ivyiza vyinshi. Umuronda sara aramusimbana, uwutekereza gisinziririye aho, uwutagira epfo na ruguru arubaka, abaminuje n'indanga bihebuye. Ntako no rucikanda,
ntako nurushushanya canke nkagwandika gusa nakaranira abahinga ni ca cese nyene nandika nacandika inyamugari kuwa 30 Munyonyo 1996. Umukobwa yemeye ako kantu amuhaye yaba nawe yemeye ko azomubera umugore, haba hasigaye ko abavyeyi b'ibuhungu baza ku rubanza rwo kwimenyekanisha nago nugo kundwiza. Nohera heza ngira nti hajya kwisi nimagirirane n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru ko nkwigishije nawe mfasha nufyo ndaho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije nufyo ndi kugakengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije nusangiza abandi kicigwa ntuce ubwenge wenyene nushime kuko nigoyenda kwigisha nunsange kwikete muravyo ica abarundi akabehe gemaire akaburungu kome ngo nterere canke uhira amazinda. Yari umuronzi mu cyundi c'abarundi umumana canke umusongwe ntafatira patisita gusezeye nguhezagira nti wewe unyumviriza urakagira ugukunda nawe unyumviriza urakagira ugukunda maze mukundane uko wamukunze nawe agukunde. Urakagira impundu n'impuzu urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryupfapfarizwa na cane cane urihabwe n'umuntu agukunda kana ukunda umuha ipfundo. Urakaruka wibwa utanga utivye urakagira ibanga n'ibanga ubangiramwo imbuto urakagira ugufasha ibanga urakagira n'uguteza imbere ngo uronke ibango. Ikibengeye vyose uragakunda Burundi n'abarundi ukunde n'ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo uragakundwa.